n'abakozi b'Imana bampaye n'umwanya dusangire amajambo y'Imana. Rero Imana irakoze kunyumvira ko adusengeye dusoma amajambo y'Imana ari muri Yakobo igice ca 5 umurongo w'indwi. Dusome avuga ngo nuko bene data mugira iki? Nuko bene data mwihangane mushitse ryari? Umwami Yesu azozira. Umwami wacu Yesu Kristo azozira. Umurimyi arorera ivyimburwa vyiza vy'imirima abirindira yihanganye gushitsa aho bizoronkera imvura y'agatasi n'irushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima ugukuza k'umwami kuri hafi. Imana ishimwe. Ndashimira Imana mpaye akanya keza ko kuganira ijambo ry'Imana. Abantu b'Imana baganira amajambo y'Imana bagakomezanya. Muri iyi minsi ndazi yuko abantu benshi ntibagikunze gushinga intahe z'ukuntu bihanye. Ntanabwira abantu benshi ngo ushinze intahe ko wihanye uzohavugwa. N'uwishinga kumagira ubwoba kumagenana ibicuro mu mutima ujye ushinze ntawe uzogwa. Abantu benshi bashaka kugira ngo kusige ko wirata uzogwa. Uko niko abantu b'Imana bahera gushinga intahe z'uko bihanye. N'abakiza indwara Shetani ambwira ati urinze ushinga intahe uzosubira kurwara. Kandi nturinde urimaramaza nibora kize shimira mutima. Yesu ashimwe. Amura baho. Jewe Yesu ukomeze. Jewe nzi neza ko naho nokira hari igihe nzopfa. Rero mugihari nzivugira ninapfa muzovugira. Yesu ashimwe. Muzovuga ivyo muzi cyangwa ivyo mwambonye ariko mihari Yesu agize icyo akora nzavuga. Imana ishimwe. Nufise ubwoba bwo gushinga intahe ko Yesu yamuhariye ibyaha azovuge ntibitumugwa. Gushinga intahe ni ikintu gikomeye. Iyi ni ingorane ituma abantu badashinga intahe. Ni indirimbo ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemeye. Abenshi uwo munsi ntawe bazi. Ababuze gushimira Imana. Abatamwemera no musafiri ndamwemera. Yesu bigoye ucushinga data uti itariki 14 zingahe yagize nte ndamwemera. Imana ishimwe. Rero Yesu ushaka kuvuga ngo namwemera utarashinga data. Umuntu wese atazi umunsi yamwemera haramu uyu munsi mwemera mu izina rya Yesu. Rero ijambo ry'Imana ifite aho tuganira ni ijambo rivuga kwihangana. Yakobo yavuze amajambo avuga ngo nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami wacu Yesu Kristo azoza. Acavuga ngo umurimyi arorera ivyimburwa vyiza vy'imirima abirindira yihanganye gushitsa aho bizoronkera imvura y'agatasi n'irushana. Yesu ashimwe. Twasimbira gatoya ngahaye zeshe Yohana igice ca mbere. Yohana yakashinga intahe y'ukuntu yabonye Yesu. Igice ca mbere umurongo w'icenda. Kuko Yohana yiyeretswe na Yesu. Jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami n'ukwihangana biri muri Yesu. Nari mu kizinga Patimo mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ahajya nari hawe jewe Yohana mwene so musangiye iki? Amarushwa ubwami n'ukugirane. Yesu amaheza. Nimvira n'amajambo numva ari amajambo y'inkoramutima ku mukristo wese yafashe ingingo yo kuja mu ijuru.
magereza ntiyonse haraba bo muhira nshihana barangwanije ngo ndabihebe babona ndabihebye bahita barandika je ndabona ko yari magerageza hama mu nyuma biratekana mw'ishure nta kenshi by'ukuri nta mutwaro wo kw'ishure wo kumenya nagira naba wa kane wa gatanu naguma hafi asanga mw'ishure ntakibazo mfise nkagenda imbere y'Imana nkamagerageza kuko babwiye ko niba ntagerageza siniko nja mw'ijuru. Yesu ashimwe. Nkabwira Imana utampaye nta kintu kinyemeza ko niko nja umpe ama nimwende murasenga tozana ico rero bagisengera cane upfunika kandi abana mwene data yambwiye ati je narahembwe amafaranga afatika ati nkagira ubuzima bwiza ati nisanga atageragezwa afise ati bene data yambwiye ntageragezwa ufise vy'ukuri atekeshwe ati mugabo uraraba ko ivyo mw'ivyo ati ndagenda ndinginga Imana ati ntabana ati n'uyu munsi amageragezwa sindayapfa rero nibutse muce zaraje nabra mpemu yera bari gisigera abantu mpemu yera bamba nyine mpemu mwema ko yani cyaha byose harimo gasinga cyane rero ngiye ukoresha afata programme nje isi yose ndamaze ko gusenga ndabona basi ni sahimu gasenga cyane ndo nyinshi nazi ukamugide kamba ko bari bidaheze simfa naho nanje byose gatinshi narasenga gasoma cyane Imana yaboroka hama ngasengesha nyene maze kuronka mpemu yera ndamuronka ndi umwe sinzi ngene bigenda sitanambye ati kujya warabusibisigo ati kuko none ivyo bintu nibiki ivyo bintu bigufata ivyo bintu uri kurasenga bivuga ahubwo ko ari isigo sinaronka umuntu amara ati ni mpemu yera sinaronka umuntu anyigisha mugabo wakavuga Imana ukavijambo ry'Imana neza ntabwo ndavuga mu ndimi nkabona ntawumfasha abandi bavuze baca bafata je numva ntawumfasha Imana ishimwe hama ukoze Imana akamba bavuga ijambo ry'Imana aho mutwara ikibazo mfise nikirahe sitanongera kujya uzotemba hasi umunsi umwe kabisa none ko byatacana kimwe nigeze sinzi niyumvire n'ibyo mu bwana mukozi Imana yafashe n'ibyo mu bwana ndaziha none abadayimoni barafata umuntu atacafise kandi ababwiye Imana ntakume abadayimoni uzomemwe uzondindiritse nta gipfuba. Yesu ashimwe. hanyuma ngira ingorane nari ifise nta muntu n'umwe nashobora kuzibwira ntarira mosotse ndiko ndasenga nararira nkaho umuntu ariko ndasenga umunezero mwinshi kandi gucunga ikibazo mfise asubira akaga mose mbega mugerageze barazi haragera igihe umunsi umwe umukozi Imana wambwiye ati ukoresha pasiteri ati we wigishije gutekereza nta ngorane ati kuko natende bapfumvaje mu makiro mugabera amapigishwa afite mu kirundi rimwe aca avuga nko mu ndimi gatatu kubera bavuga ikimuryoheye rwose kandi ni byiza. Yesu ashimwe. ati bawigisha mu kirundi n'ubu rero maze tuvuga mu kumvikana ati none wowe kumvikana ndafise muyemo yera ati urabitse kubiraba ati ndabizi wewe uwo munsi ikibazo nari ifise arigihetse birinze ndo umukozi w'Imana nembe avuze ati urafise muyemo yera shetani manje uzose ariho nzihangana. Yesu nashimwe.
kugira nagize umutwaro wo mu mutima umara imyaka ibiri. Uwo mutwaro nabaye ko ivyo mu mubiri ibibazo vyo mu mubiri ntavyo nabona, haza umutwaro wo mu mutima naramosotse kugeza aho mpemiye reba umubabaro. Ivyo birabashikira ushobora kuba bitarabashikira aho ndababwira nagize umubabaro ko kugera naho mpema umva ubwoba burambere ngiye no kurya nacaniramo nibutse umubabaro. Iyo ntihanga umunsi sinagusoma ijambo ry'Imana. Yesu naje novuga vyinshi ivy'iwanje ndavyihorera, ariko vy'ukuri hari igihe umuntu aca mwigeragezwa, iryo geragezwa ukaribwira uti nintakubona ugiye ari wowe ubishiki sije nzokubiza nzokubona ugiye nzokwihana kugeza wewe nye wibari ukagesha. Yesu ashimwe. Wowe muraribarira ko turaza kwibwira nzihangana kugeza wewe nyene ubishiki. Hari igihe bantu b'Imana murabona kujya Imana neza, Imana niyo ihindura imyanya n'ibihe. Niko Daniyeli nawe ndashima Imana yoyo yimika bangashyira abantu agera ku ijambo rivuga niyo ihindura imyanya igahindura n'iki n'ibihe. Hari igihe kuronka ibutura yarigerageza dushima Imana bayirose ni mu biti none uyu mwese mubibagiro kure vy'ukuri kuronka ibutura ukambara ibutura yonyene ukaja kuragira indaho. Ico gihe ntabwo musenge sinokironka caraheze kiranibagira. Yesu ashimwe. Amen. Kumutitana. Yesu ashimwe. Amen. Nari ndi muri primaire jewe umwana nyishe yarankubise ndategera hanyuma ya mbere ya kabiri ya gatatu baragira guma hamwe sidaheza asuri ya kabiri ya gatanu ndabona sidasa kwambara ibuturimu zambara n'icya gatatu ubona nawe nakwibonetse imbere yawe. Ico gihe haleluya caraheze ubu nta muprofeseri yonkubitekeranye. Dushimire Imana mukuru. Amen. Haleluya. Ntawe usenga ivyo nivyavuga ngo narasenze ngo ndameneka Mana ntabara igihe co gukuri twibone nyine caraheze. Yesu ashimwe. Amen. Hari umuntu yambaye kugira ndonke ijipo nzanzaganya imirambi nkwira abantu igihe ndabatizwa ahantu hari aho umuntu yanije ikirato yaramaze arambwira ndetse abantu bose niwabura ucuzi aho nyine umuntu yarabatijwe sabeti aho nyine yarambwira wigore dimashi uriya tegikubarira ati uracura kure twatse twangereye kubera ikirato basanga gifise umusore umwe ku batumba. Ico gihe uti caraheze ko mutitabira uti caraheze Yesu ashimwe. Niyanye n'umuhungu yiga muri NS sindamuvuga bawe mwese suramu muchombe yarampamagaye umusarimwe arambwira twase guhanga anyeka ati ndose ubusa asubiyindi ryakari ubusa arampamagaye ati nsuye kuri ubusa asubiye gatatu
ico gice yabaye ku gatanu yarose ubusabutanu bagihangane inyuma y'ubusayi y'amafoto. Yesu ashimwe. Harakano amagerageza n'umunzani Kristo wahagaze neza nimwibuke yo amagerageza amubera umunzani uhagarara neza umunzani wawe ntacungira ubwo Imana iragukunda wirabira wiraganya kwawe hagarara amagana Imana iragukunda ataniraza akagutera ubwoba akakubwira Imana iragukunda umwishure Satani utimbaza Satani Imana irakunda ingoma koma uhagarara neza umunzani wawe ntacungira ubwo Imana iragukunda ishobora kwirabira kwiraganya kwawe hagarara amagabo Imana iragukunda. Abana bose twarakundana yaragize amagerageza yambara ati nta kintu na kimwe nshaka ku Mana nkeneye ijuru ryonyine. Aravuga ati none niyahure ko nasenze nagize peregere batihangane. Uyu munsi afise urugo yubatse urujogo wandamaze uribuka inzira wabwiye cyane Imana ishimwe. Mwongere mwihanga. Yesu ashimwe. Hari igihe iyo nabwira igihe nyari Imana ihindura vyanditse muri Semata 12 z'igitondo umwana utarasika mw'ijuru barasize induru rise yose imitima ikahamba kugeza aho waba kurwanya hahabuka gikongora. Ico gihe ucitegereze wamenya kwidofatanza. Ubu rero aho tugeze ugomba cyane guza Alessi Unuko Mwamu misi yahe Mushiri Imana kwica cyane. Cyukuri Zadiruka ko kuvuga nikonisha muri kuvuga nikonisha nzi bujubu hari abantu bifuza ati ndifuza kuba ari Bujumbura centa ariko baravuga ati ndakeneye kurya umushatsi n'ibiraya centa umwamvu kuko nakewe nawe ndifuza kuza i Bujumbura umunsi umwe ndagwara amaso ni nawe ndagarara Bujumbura nagaye amaso mbese nguyu hama z'i Bujumbura uwo tuvuka nambara ati ndarebe ko yagiye kwivuza ntabwo tuwumva ntareka ndara turakora iki ntareka ndare basi nzogira ico nirase ushaka kuraba ukareba. Yesu ashimwe. Umwana twazana niragenda mubarira mbega umwana wuribuka ko wabaye mu nda yemwe wuribuka ko mwabaye mu nda niwavyibagiwe uzokore ku mukonde aka kamyo gatuma umuntu arya ari mu nda iyo murashika ko mwabaye mu nda nicyo kuba mu nda cyane ariko ntiwashize Imana. Amen. Hazongera igihe tubandanye kuribuka ibyo byiza ngo uwo mpeshi
bazamutse avuye muri isi haleluya bagenda bararirimba bahibasiwe bonyabera bonyabera bazamutse bavuye muri isi bagenda bararirimba bonyabera bazamutse bavuye muri isi bagenda bararirimba bahibasiwe amen. Hana yaragize igeragezwa ryo kubura umwana. Iryo geragezwa ryaramubereye ribi, agaca agira umushefu waryo yitwa Penina, ya shefuteri. Hana yarasenga akarira, avuye mu masengesho, Penina akamutegera ati namahoro madamu, ateka uvuye? Ati mvuye gusenga. Ati ntabamubuzanye ibyawe tuzobirya usenge umeneke urire usaduke tuzoga yararira yararira nana nikomeje ugira ipene tukirwana yarabwira Imana unkure kuri umugore unkure kuri umugore ma umugabo akamubwira ati nyiruka ati uyu mugore akarina akamararira Imana iranuma. Yesu ashimwe. Ahura n'ibibazo kurya arihangana akavuga ati nawe nshokora hari icyo Imana yavuganye natwe ndafise icyo navuganye n'Imana unyegera cyangwa ureke byari mu rwima bizorohera bigere no ku ntambuko vyibagirana ntihagire ushobora kuvyibuka. Hari umuntu yambara ati twarariye imvuzo zo mw'ishimo bagerageza nako arabaza imvuzo murazizi arambwira mubwire ko mutazizi urazizi zahehe ishimo murarizi ishimo ntajya gasuka imyanda ariko wenda umusheri kubera abe atakuye kanizo nubona abantu bagwa ukabona umuntu ananirwa agenda avuga ngo censanse unume abantu batakubwira ivyabo bihanganye. Hari abantu baba n'amashwa menshi barihangana, hari abagore bakubiswe n'abagabo babo barihangana imyaka myinshi barahora. Hari abantu bageragejwe bashika ahantu birarenga. Yobu yageragejwe yandika amajambo uravye mu kirundi ntiboneka neza mu gifaransa avuga ngo naho yonyica nzoguma ndayivuga. Yabivugiye Imana avuga naho wonyica. Yesu ashimwe. Jewe ukanyica nzoguma ngwivuga. Bene data bakuru, iyo abantu babona tuvugira kuri mikrofone hari n'uco avuga ati Mana uzone kuvugira kuri mikrofone. Iyo umuntu abonye umuntu avugishwa avuga ati Mana uri kuvugishwa nanje. Nubona umuntu agenda n'imodoka avuga ati Mana ungana n'imodoka nawe, ariko yobu ivyo afise vyose we gushaka imodoka gusa yoba ati dukabe nguhivyo vy'ibahora batwara Rwanda vyoshoboka
ushike mu gihe wanka wemera wisonzesha utisonzesha nimba izanye igihe cy'imvura uhirwa umutaka kuko igacana umuntu agiye mu igerageza kumenya iby'Imana umuntu yambariye ati ahantu ngeze ndarembye ati rero mwene ndatusenge ndagowe mfise ibibazo ndamwumviriza ati none rero imbere yuko asenga ayo magera twumva yavuye kuri shetani cye ku Mana avuye no kumenya n'Imana yabitse rero byanjye ndihangana nanze mvuge ateka reka kuvuze nanze mvuge iyo turiko turaririmba indirimbo y'ijana na cumi na gatanu ivuga ngo mbega urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza abo nta biriho nta biza nta byoshobora kumura ku Mwami ngo ndabwire kuririmba biroroha Imana izana igihe cyo kubipima Yesu ashimwe Yesu ashimwe mwongere mwihangane abihangane nibo tuvuga Yesu nashimwe dushitse mu ijuru bazotangara mbega abo bantu bo bavuye hehe Yesu azobishura abandi n'abandi najya gucungura haleluya dushitse mu ijuru bazotangara mbega abo bantu bo bavuye hehe Yesu azobishura abandi n'abandi Najya gucungura
Abaheburayo 11 umurongo 13 havuga ngo abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ibyasezeranywe ariko barabibona biri kure bakabisasira bakemera ko bakavana n'ingenzi ku isi. Abavuga batyo baberekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Iyo bakumbuye icyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo kugisubiramo, ariko noneho barifuza igihugu kirusha kuba cyiza nicyo mu ijuru. Nicyo gituma Imana itamaramaza no kwitwa Imana yabo uko yabateguriye igisagara. Imana igira iki? Ishimwe. Yesu nabahetse. Bene data ngomba kurangiza, ariko by'ukuri abantu benshi bariko bananirwa n'urugendo rujya mu ijuru babura kwihana. Ubisange kwihana na singabire ya mbere ni cyama, kandi nta cyama na kimwe cya iyo urinze ubona ibyama ucubona ko igiti cyakuze bavuga ko kiri matire. Ikintu gikuze nicyo cyawe, nicyo gituma umukristo aba atimba ku ruheze inyuma y'umwaka kuzura mwemu akabona mwarimu ntavugishwa mwarimu arafise mwemu ye mwarimu si mwemu barakubishwa arazimuka ubu ntavugishwa byoroheje. Yesu ashimwe. Yarageze ahantu ati abamugabo umuntu ahagaze utamukanga. Yesu nashimwe. Amen. Nanendivira kuri Dawidi mu Mategeko. Dawidi ari mu ishyamba. Imana iriyumvira umuntu ngomba guforoma yitwa Dawidi ngo bazomumwanga. Hari ibigatanya bitwa byagore bisaba umuntu aribya, bisaba urubuga, bisaba umuntu yakabiriza. Yesu ashimwe. Azinza azingena bigora Imana igaforoma ikamuzanira idubu. Nari buhunge yamuti, nari butinda akayatura ati ndayitatu bakagwana arabimati ndabana Imana tirinda ushishikane. Gumya bana hari umugabo yatubariye ati umugore wanjye yankubise imyaka ndwi narihanye atarihanye aca nkubita imyaka ndwi ati ndamumwanga ndamaze Imana ndanaramusaba ati numva ijwi rimpamagara ngo ati ihangane aho nyene nzomuhitsi. Ariko amati ndashimiye madamu yaragiriye neza aho kwisi imyaka ndwi kuberwa yankubise kubera ariko nyirareka gusoma umwana yaraza mu kutugo turasoma akavuga ati agahagarara ku muryango ati mwarimu mbwira uwo mugabo wanjye asohoke cyangwa nze yarafise ubuhinduko mbwira umugabo wanjye asohoke cyangwa nze basenge hiya hanyuma mama cyangwa umugabo watemera ati kugira afite umugore wawe imyaka apana umwatari imyaka sirenge hasi. Pawulo avuze ngo niyumvira yuko imibabaro yacu idakwiye kugereranywa n'ubwiza buremereye tuzoroha.
Imana iheze. Umunsi umwe Imana yarigeze kumbwira ariko ndasubira nabwira uzogukorera mu kinoko hama ikinkorera agenda nisomesha Imana ikambwira ikibera kwazi hagenda niyengera y'umugongo n'isigaye aya ntabwo iriya moko atego noneho ugahita kwibwira itazokunda ndumva ntamenya nzoga navuga ngo uzoza hageze nawe ndora uje sawa utaje ntaha Marshall. Imana ihinduye ikazana intare yavanye n'intare aragera ahantu agira umutima ukomeye urinda haje Goliyati Dawidi yararaba Goliyati yibutse ivyo yahoramwo abandi batageragejwe nka Dawidi batacemara uwo Dawidi yaciye batabonye induru ingene imeze batari ntawe baja mu binogo bagahunga Goliyati atumva umviriza mwese numa bagaca baja mu binogo uhereye ku mwami baja mu binogo agaca bati ndabagaye mwese ndabagaye aho bari mutogira Dawidi akamwitegereza ati none urya mwana akamugereranya n'Imana yamukura impande y'iduru akaraba Imana amukuye mu nzara z'intare akamwitegereza akamubona abadamubona hariya akamubona nk'igikuri akavuga ati uwo kwica iyi ntakebwa uwo muhiki ari wowe bamuzi hagera n'ikibazo kirakengeretse ikamenya ndakuzi uvuga ufise waje kora namba ateshuri agenira atende batse n'uyubupe akagira ikintu aringize no ko beha yo mufiti wo bakora ko mu muhiki ati wararushe yatuze cyane unamba kamubaza ati hari umuntu twumvise afise mwemwera mwana ashaka kutuva mu ofisi umwama kamuraba ati yo mwana irega wongera ntawuzi n'umugisira uhereye mu buryo bwiwe n'umwicaye ugomba wiyahuye ati yo nakirwa ndashaka twatwanda tuvuge nakuze shaka nanze mvuge ati reka cyangwa tukoroshe ati vuga funga ati ndaki